nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu na cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu Story of Life. Story of Life rero no munsi nabazanye turi mu ntara ya Bubanza, turi muri commune ya Gihanga, turi muri zone ya Buringa, agacimbiri ni Kagaragara. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku yihe nkuru. Uno munsi ndabazanye ku nkuru ya Shurweryimana Dianne. No mufakazi umaze umwaka umwe afakaye, ariko muri ubwo buzima afise ubuzima buteye ikigongo. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana nawe wese wama wakurikiranye ibiganiro byacu, ariko mbere ko twinjira mu kiyago cyacu nyezina rikamaze nkwibutse ko kuri micro uri kumara Felix YABOMOTSE. Iyi ni Buriho TV, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Reka rero rimwe na rimwe dusimbire mu kiganiro cyacu, ngusabe kudukurikirana. Nitwa Shurweryimana Dianne. Jewe umwaka waheze mfakaye, n'inzu yarambomokanye, njya ngiye kwitasha. Noneho mbere yuko ufakara wari ubayeho gute? Umushinga ntahe wawe mwari mubanye gute? Jewe nari umufyatuzi cyo kimwe nawe. Tudafyatuye ntitwafungura. Mwari mubanye gute mbere yuko umushinga nawe wawe gusiga? Twari tubanye neza gusa ntitwari bwaje mu masezerano. Noneho umushinga nahe wawe yaje gupfa gute? Yatanguye kugwara gute? Yatanguye ambwira yuko ababara mu mutwe kandi agashaka kugumamo amazi menshi cyane, kuko yavuga yuko amaraso ari make cyane. Hanyuma ndamujanye kwa muganga kuri Shanike, yamviriye ko isaha 10 ndumwe zobuca. Yapfuye saa 10 mu masaha 9 hose twagumye tuvugana. Hanyuma bigenze uko ndamuraza muri moroge. Muri moroge ntanga 30 barangarura bukeye. Hanyuma yari n'umwana andikira amahera. Ayo mahera sinigeze mbona n'ikibada bashabarira abasigarira. Jena sigaye nisopa kudutafari naciye ngurisha kugira ngo ishobore kuronka isandugu. Kugira ashobore kuronka isandugu n'umuduga wo kumukura muri moroge. Ico gihe cyose ni wabikora urumwe? Ayo wayanguriye yari umubanyi wo mu boss w'iyo nzu ngaho iwacu. Hanyuma rero baca barama n'umusada nyene. Mbere yuko atangura kugwara, reka dufate mu bihe byo batangura kugwara. Yatanguye kugwara ati? Nta niyinga yaheze. Nabonye aguma aryama. Hanyuma arafata akaryama agasasa ngaha. Agize arasasa ikirago akaza yumva ibintu biramuteteje. Bimuteteje bikaca bimutwara inguvu. Akaca aryama. Aryamye ivyo bintu bituruye agaheza akava hahandi nkamukuraho. Hanyuma rero yari umuntu akunda gukina n'amakarata biratinda biranka. Vyase niho yambwira ati mufasha wanje, genda hari ayi nakaragutumye ko genda wikorera amatafari uce n'igihumbi cy'abana. Hanyuma ngire ndagenda, naciye sanga umutama aryamye ngaha. Acambwira ati erega kwaku tetera amaguru byasubiriye. Ibijya bifata bikantiteza amaguru n'amaboko. Ati none ibi bintu nibiki? Tijewe ko nabwiye n'umwana wanje ngo atahe byase gutaha. Ati none ibi bintu nibiki ko mbona yonze? Tirero sheri wanje ndakubwire ni wihangane muri amakuba yose uri kurabona. Ubu n'ubuzima bubi turimo. Ese ico gihe cyose muri ubwo buzima nta nshuti, nta miryango, nta baba hafi muri ubwo buzima bwose mwari bubayemo? Oya, yari wakure yavi Muyinga. Kandi arinze afaje w'Imuyinga wabo ntagiye. Noneho reka tugaruke rero ku buzima bwawe bwite bw'uno munsi nyuma yo gufakara. Urumva ko waheze igihe kitari gito ufakaye. Yego. Ubuzima rero bwo gufakara reka duhere ku murage twavuga umugabo yari yagusigiye. Ese aza gupfa waba mu nzu imeze gute? Naba mu nzu y'icyumba n'isaraha nyene.
hanyuma ayibomowe n'imvura habaye umwuzurira hanyuma mushika yaho inzu ikigwa hasi ibi bitafari yaguye hasi yose ibitafari byaranyoye hasi kuko nta mushinge w'ibipande wariko icakigwa kwaba bana rero noneho nyuma y'inzu kugwa twabonye ko hari ukungene wongeye kandi gusanasana byagenze gute ni wasanasanye cyangwa n'abagira neza bagufashije hariho abantu babiri ngaha bafashije mpera ko uwo mubanyi nyene tubana yarampaye indaro yongera aravuga ati reka ndayikumaririza icyo cyumba uburaronka urereye abana hacaba n'uwundi yayihereye ku mushinge ariwe mufasha w'urya ariko yose umwana n'uwo nawe nyine naramushimiye. Okay, ngaho rero tubwira ubuzima ni gute rero ubayeho n'ubu buzima bwo kubura umupfakazi n'aba bana batatu b'abakobwa ni gute utegura kazoza kabo nakuyu munsi? Kazoza kabo nk'ubu uyenga ngiye kwitasha ntarose iyo tasha turatekereza kandi jewe no mwirici iryo kiriheze naragiye gufyatura niko niruka n'ubuzima bw'aba bana banje hanyuma nza mbona umuduga uraje wicaye ahantu uraje ahantu nari nicaye nari ifise inda y'uno mwana hanyuma wa muduga ucukubita kw'iteri ry'iyo furu ya furu yose ikindundukirako burya rero no kuvunika naravunitse niri n'igufuri hanyuma rero gushika yaho igufa iryo mu kuboko riracomoka rizuku aho ryonize Imana irakinga rica riguma ngaho burya rero n'ubu nta bintu by'ingufu zirezire shobora gukora. Ese iryo gufa ntirari kubabaza canke ni wabaye ujya kwa muganga ngo ubwiganire muganga ico kibazo wagize? Naragiye muganga yaciye anyambika amabanda acavuga ati ryacomotse gusa acarampa n'imiti mugabo ntibyatinze ngo bigume bibandanya ngo bagume bafasha byaciye bihagarana cenja mu itasha ntaranakira kugira ndabe ngene ngaburira ufukwana. Noneho rero iyo ugiye gukora wumva gute kuri uko kuboko bw'iryo gufa ryacomotse? Urumva yanakoze cyane hacanjya aho umunsi wakobera nanje ntari bura nkuko ngira. Ni ibihe bibazo rero ugiye uhora uhura navyo muri buno buzima bwawe bwo kuba ufakaye utagira umugabo utagira gifasha ufite abo bana batatu ibibazo ugiye uhura navyo mu buzima busanzwe kasabe wose umwana ibibazo ugiye uhura navyo muri buno buzima bwawe uvuga ati jewe ndafise ibibazo bihambaye ngenda mpura navyo nibi nk'ubu uye ututwana nta kuntu twiga kandi nashaka yuko twotangura ishuri ariko ku buryo nari napfunitse nkaca ngira uburyo buke kubera ndi umukene nico gituma baciye bareka kwiga none nabasaba yuko mwabafashiriza bakiga. Noneho usanzwe wari uvuka hehe mbere yuko uza hano muri Buringa? Jewe mvuka ngaho imuramvya ndi komine ya Rutegama intara y'Imuramvya. Noneho reka rero mpite ninjira mu kibazo ca nyuma reka ngusabe ugire icyo usabye icyo usaba wewe wumva icyo usaba abarundi n'abarundi kazi n'abandi bose bariko baradukurikirana muri kano kanya kubw'ubuzima bwawe n'abana bawe n'imibereho yawe bayo ishobona abarundi bagufasha wewe wumva yahanini kiri ku mutima wawe? Jewe nashaka bafashe iyi nzu urabona yuko iyi nzu imvura iguye ni hanze ni bipande bafashe n'utubati kandi murabona yuko impunzi imfuvyi singira n'ico ndabagaburira. Okay, reka ndangize gushimira Shurweryimana Dianne ngushimire no kukanya uduhereje kwitangazamakuru. Murakoze. Nshuti bakundwa reka nongere kandi ndangize bashimira mwe mwese mwadukurikiranye na mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Reka noneho nkwibariza ikibazo wowe kurankurikirana.
nizere neza ko jewe umbona kandi wama wambonye, ariko nanjye ndashaka kukubona. Ndashaka kukubona hari icyo ukoze kugira ngo uyu muryango tuwufashe. Ndashaka kukubona hari icyo ukoze kubw'uyu muryango kugira ngo twongere kandi tuwuzamure. Reka nkwifuriza amahirwe kuri wowe wese uzogira icyo ukoze kubw'uyu muryango. Nawe wese wumva ufise umutima wo gufasha kubw'uyu muryango, ngusabe ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zinyuragirika aho hasi. Nongera mbibutsa ko iyi yari Boni TV, kuri mikoro mwari kumwe na Felix Yabonimana, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Ndabakunda cyane, Yesu abambere umugisha. Ciao ciao.